munkundire mu kuzirikana ubwo butumwa bw'uyu munsi tugaruke tuzirikane mu ijambo papa yaduhaye adufasha kuzirikana ku nshuro igira 57 duhimbaza uyu munsi mukuru muri Eklezia. Bidufashe kwinjira mu muzirikano uriko urasangizwa, uriko urasabikanywa ku isi yose, ariko kandi abamenyesha makuru b'abakatolika baronsa akaryo kugira ngo banoganze rino jambo, ariko kandi twese hani wacu ngira ngo mubiravye uko canke kuriya musanga umenga twese hari ahantu twaronse kuri ubwo butumwa kuvaho turonkeye bene izi mbuga mpuza benshi, izi za WhatsApp, za Facebook n'izindi, usanga abantu duhanahana rwose amakuru. Papa uyu munsi akagira ati tumenye gutanga, kuvuga amakuru, guhanahana amakuru, tubikorana umutima, tubikorana urukundo. Yabikuye mw'ibaruwa Paulo yandikiye abanyefezi mu kigabane ca 4. Murashobora gusoma intango z'ico kigabane cyose. Hari n'impanuro nziza za Paulo zingene twubaka umuryango w'abakristu, umuryango w'Imana, tubakisha ukuri kujanishwa n'urukundo, ukuri kujana n'urukundo, ukuri kunywana n'urukundo, urukundo runywana n'ukuri, kuko burya ukuri kutari mu rukundo kurashobora kuvuna, kurashobora gusanzaza, kurashobora no gukomeretsa. Ariko kandi urukundo rutari mu kuri ruza mu bwiyorobetsi, uburyarya no guhendana, naho nyine ntaco vyungura umuntu, ntaco vyungura ubuzima bw'umuntu. Bikama bisaba nk'uko Izaburi ya 84 canke 85 bitubwira kwama tunywanisha ukuri n'urukundo. Bumenga ubutumwa bwo kumenyesha amakuru n'intambara no kuguma tugwana kugira ngo urukundo turutange mukabahasha, nako ukuri tugutange mukabahasha keza ku rukundo. Ariko kandi iyo bahasha nziza y'urukundo ntituyitange igaragara, itari mu kuri, kuvura, kubaka, kumurikira, kukunga. Nagomba rero mu kuzirikana twumve neza yuko tubinywanishije n'ijambo ry'Imana twumvise uyu munsi, ivyo biradusaba kuba abantu bafata umwanya wo kugaruka imbere y'Imana bagasenga. Twumvise yuko iryo jambo ryo gusenga ryagarutse rwose mu bisomwa vy'uyu munsi. Abatumwa Yesu akibasezera bakumva yuko ukwakira neza mutima w'Imana, mutima azobatuma bumva yuko ivyo babamwo byose ari uguhanahana muri bwa bubasha bw'izuka rya Yesu Kristo, ari ukubaka umuryango w'Imana hano ku isi, ko bizobasaba ko babanza gusenga bakakira uwo mutima dufasha kurengera bya bintu byose by'urunturuntu byakwa kuniga isangira mutima hagati yacu. Na Yesu tukabona yuko yafashe umwanya wo gusenga, agasengera abigishwa biwe, akongera kandi nawe nyine akihereza Imana, agasaba Imana yuko yomuninahaza ikininahaza muri we. Ininahazwa ry'Imana naryo ni ubukiriro bw'umuntu. Ari naco gituma muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru neza bidusaba kwama tugaruka tukazirikana ico tugomba kumenyesha, ico tugomba kuvuga, ingene duhanahana ijambo hagati yacu, ingene twubaka isangiramutima, kuko twumva yuko turiko twubaka tutari twenyene. Imana ari iriko irubaka ikiye muco turi, mu ngabirano yaduhaye n'umuco dufise cyose. Turakeneye rero kuza mu gisabisho nk'uko twabigize uyu munsi,
kugira ngo umwuga wo kumenyesha amakuru uduganwe ku gaciro kawo by'ukuri, ube umuhamagaro, ube ukubaka ko ku bwami bw'Imana mu bantu. Twisunge rero ijambo ryiza papa yadushikirije muri iyo ntumbero n'ubundi yo kuvugana umutima, uwo mutima tuvoma mu gisabisho. Mbere n'ikindi gisabisho gusa kigarukira ku gisabisho, turazi yuko Yezu hari aho atwigisha akagira ati ntimugarukire ku gusenga gusa, akagira ati nimusabe, agaca yungikanya ubwo nyine ati nimurondere, mbere akoheza akashimangira rwose ngo nimwuguruze. Igihe cyose tubuze igisabisho ntitubone umenga bigarukira ku ruhara rw'Imana. Igisabisho cyama kigenda gifise ayo mababa abiri, hari uruhara rw'umuntu hakabaho n'uruhara rw'Imana. Hariho gusenga duhamagara uruhara rw'Imana muri twebwe, hariho no kurondera duhamagara rero tukabyura ingabirano zose dufise muri twebwe kugira ngo icyo Imana ishaka kubaka hagati yacu cy'ubukiriro bwacu kironke inzira, kironke ifatiro, kironke ishimikiro. Imana yari gushobora kudukiza yibereye hariya iwayo mu ijuru, ariko yashinye kudukiza ije gushingira byose mu muntu, irigira umuntu, iza kwinvestisa mu muntu kuko izi yuko umuntu yamushizemo ishusho yayo. Igihe rero turiko turasenga dusabira umwuga wo kumenyesha amakuru, ntitwibagire yuko ari ahantu Imana ikitwongoreye iti ubwo weho ubyitangamwo gute, utanga gute icuri n'icyo ufise kugira ngo iryo sangiramutima rishoboke, ribanguke, byorohe, riheze ryegeranye bose mu bwami bw'Imana. Twisuze rero ijambo papa yadushikirije, turabona yuko agaruka na cyane cyane ku bintu bine bikomeye rwose, ahagira ati bwa mbere twimenyereze uguhanahana ijambo kivukanye. Ntidushobora kubaka umutima mwiza wo kumenyesha amakuru tutamenya guhanahana ijambo nk'abavukanye, nk'abamenya kumvirizanya. Kwimenyereza kumvirizanya, umwe wese akamenya kwishyira mbere mu kibanza cy'uwundi kugira ngo yumve neza ko uwundi yamwumvise, amenye nawe icyo yoyaga nawe, biraheza bikabyara muri twebwe umutima koko wo kuyaga. Bwa kabiri papa akagira ati tumenye guhuza imitima mu guhanahana amakuru. Akagira ati muri ibyo byo guhanahana amakuru, igihambaye mu rukundo ruza mu mvugo no mu byo duhanahana. Ukuri tugomba gutanga ikube kwa kuri kuko umenga ndiko ndagomba gukwegera ibintu iwanje jewe jenyene, ariko ukuri ushobora gukorera neza rusangi kukubakira bose. Aha mbere araheza akaduha akarorero k'umuvunyi w'abamenyesha amakuru Ekleziya yaduhaye yitwa Francisco Wisare, akanaduha n'akarorero mbere no ku wundi ku nyandiko z'uwundi mweranda w'umukardinali yitwa Newman ku byo yanditse, akerekana yuko ukumenyesha amakuru kwacu byoranga koko icyo turi, kuko yasanze yuko umenga hari bamwe umenga kumenyesha amakuru umenga ni nk'umwuga gusa wo guhayanwa muri ibi cyangwa biriya, ugasanga mbere bariko baragomba gutoka ingene abantu bo biyumvira, ariko by'ukuri badatanze ukuri kuri muri bo. Ubwa gatatu papa aradutumirira kuvugana n'umutima mu rugendo sangizangendo. Murazi yuko Ekleziya iri muri iyo ntumbero yo kumvirizanya, abana bayo bakumvirizanya kugira ngo bari hamwe, turi hamwe, dushobore kuronka umuco wa mutima mweranda,
ku bibazo ibi na biriya byose biba biri mu buzima bwacu, mu buzima bw'ekleziya no mu buzima bw'isi. Gutyo uko kumvirizanya muri mutima mu gisabisho, dushaka koko umucyo wo kuri kw'Imana kubidushikira, ku byo turimwo, ku migambi dufise, kumwe koko n'abarundi bagira ngo bagiye inama nziza bagira Imana. Imana ikigaragaza mu kungene tuba dusangiye umutima, ikatwereka intumbero, ikaduha umuco, mbere ikatwereka n'aho ibintu twobicisha neza, igihe twese dufise umutima koko w'abayaga, w'abarondera kubaka isangiramutima. Bwa kane, Papa araheza akagaruka akatubwira ati ukumenyesha amakuru kwacu kube ugutekanya imitima mibi, mu guhimiriza gukoresha imvugo y'amahoro, mu guhimiriza mu gukoresha imvugo y'amahoro. Papa ariko aravuga amahoro, avuga amahoro mahorerane, oya, ashaka kuvuga y'amahoro aguma arondera ikigirira neza bose bakumva ko basangiye umuhamagaro umwe wo kuba abantu babushitse, abana b'Imana. Tubazi neza yuko guharanira amahoro eka mbere no mu mvugo bisaba intambara ikomeye cyane, intambara yo kwitsinda, intambara yo kwicyorora, kugira ngo iryo mvuze, iryo nanditse, iryo ntanze mu isanamu canke kuriya bishobore kugira ico bihinduye cyiza mu wundi. Imvugo y'amahoro mbere ishobora no gutsinda neza n'umwasi, igateba ikamuzana, ikamwinjiza mu ntumbero y'amahoro. Nagomba ariko gatonya ngaruke ku bintu nogira ni bikuru bikuru nabonye noheza nkabibasomera uko yabitwandikiye, na cyane cyane iyi mice ibiri, kuko mbona yuko akanya dufise ko kuzirikana iri jambo ryiwe ari gato. Iri jambo ryiwe murashobora kuza kubandanya muri zirikana, murashobora kuyironka kuri internet, mbere mukayironka no mu Kirundi. Abavukanyi bacu basanzwe barangurira ubutumwa bw'abaho muri Sedicom baradufashije kurishyira mu Kirundi ku batumva Igifaransa. Murashobora kuyirondera rero kuri site ya Sedicom, cyangwa mukaja no ku yandi masite nka Radio Maria, murashobora no kurisangaho, kugira ngo dushobore kubandanya tuginovora, na cyane cyane kubamenyesha amakuru, ariko muri rusange kandi twese, kuko navuze yuko sigaho umenga twese hari ahantu duhanahana amakuru cyane mbere rwose muri ibi bihe. Papa akagira ati urabe kubitanga n'umutima. Muri ivyo rero mu nkundire ngaruke na cyane cyane kuri iyi mice ibiri ya nyuma y'iri jambo. Papa ahagira ati tuvugane umutima mu rugendo sangiza ngendo. Murazi ko ngaho ariho tugeze uyu munsi. Akagira ati nk'uko nabivuze muri ekleziya, inyota y'ukumva no kumvirizwa irahari, n'ingabirano ihambaye cyane kandi y'ubugwa neza dushobora guha abandi. Imana irashaka ko ugufata ijambo vyova kukumviriza ataguciranira imanza, mu kumviriza dutekanye kandi duha uwundi umwanya, bikaba koko akaranga k'Imana yo itwiyegereza, itubabaye kandi itugenza buhoro. Birihutirwa rero ko muri ekleziya habaho uguhanahana amakuru, gushikira imitima, kuvura ibikomere kandi kumurikira bene wacu n'abashiki bacu. Papa ati ndafise indoto y'ukubona muri ekleziya ukumenyesha amakuru biyoborwa na mutima mweranda, mu bwiyumanganyi no mu buhanuzi. Ukumenyesha amakuru
gushyira imbere ubunywanyi n'Imana na bagenzi bacu, na cyane cyane abakeneye ubufasha bwacu, kandi kuduza umuriro w'ukwemera hakugumya umunyota w'ukwikwegerako. Ukumenyesha amakuru kubakiye ku kwicisha bugufi, mu kumviriza no mu gutanga umwidegemvyo mu kuvuga, kutigera na rimwe gutandukanya ukuri n'urukundo. Tugaruke kandi tumwumvirize Papa no kuri aka gace agira ati rero kubw'ivyo ukumenyesha amakuru kwacu kube ugutekanya imitima mibi, kwinumya mbere imitima mibi mu guhimiriza imvugo y'amahoro. Papa atangura gufatira kuri iri jambo ry'umwanditsi w'igitabo c'imigani ku kigabane ca 25 ku wa 15 akagira ati akarimi gasosa kamena igufa. Kuvuga n'umutima birakenewe cyane muri ibi bihe kurusha mu bindi bihe byabayeho, ngo hari intambara bihashyira umuco w'amahoro, ahari urwango n'inzigo bihaca inzira yugururira ikiyago no gusubiza hamwe. Mu gihe isi mu bihe tuzi by'injyane ziteye ubwoba, mu gihe isi iri mu bihe tuzi by'injyane ziteye ubwoba, birihutirwa kwemeza ko ikeneye uburyo bwo kumenyesha amakuru budaha intege bamwe mu kubangamira abandi. Birakenewe kurengera, twumvirize neza, birakenewe kurengera ingeso yo kurondera gutitura uwo dushamiranye mu kumwararaza, tumuvuga ko iri mwambika iceyi, hakubwiranira nawe ibiganiro bishimitse kandi byubahirizanya. Turakeneye abamenyesha amakuru bafise ubushake bwo kuganira, bafise icyo boterera mu kurwanya ivyiyumviro b'ikivutu, mu gukokeza intambara usanga zinyegeje mu mitima. Umwiranda Papa Yohani wa 23 niwe yari yarabihanuye mu rwandiko rw'ubutumwa bwiwe yise amahoro ku isi, Pace Militeis. Amahoro nyakuri ntiyoshobora kubakwa ahatagira ukwizerana ku mpande zose. Ukwizerana gukeneye abamenyesha amakuru batikumira, ahubwo bubahuka kandi bazi kurondera ibikenewe, biteguriye guhangana n'ingaruka z'ibikorwa byabo ngo bikunde bashike ku rugero rwo kumvikana no guhuza. Uyu munsi cyo kimwe no mu myaka ya 60 iheze, turi mu bihe by'umuzimagiza, aho ikiremwa muntu gitinya igwirirana ry'intambara, harimwo no ku rwego rw'imenyesha amakuru. Birakenewe ko izo ntambara zihagarara vuba bishoboka. La guerre de l'information. Ni murabe namwe ukuntu byorohera abantu gusohora amatangazo asaba gusambura abantu n'intara. Birababaje kandi kumva ko bidaherera mu majambo gusa, ahubwo biheza bigashyirwa mu bikorwa by'intambara n'ubugizi bwa nabi. Nico gituma imvugo iyo ari yo yose icanishamwo yari ikwiye guterwa ivyatsi, cyo kimwe n'imyamamazo iyo ari yo yose yinyegeza inyuma y'ibisa n'ukuri, ariko ifise intumbero ihindanije dusanga mu nyigisho zitangwa na bamwe bamwe mu baharanira ivyicaro. Ahubwo icari gikwiye ni uguharanira nako iterambere mu nzego zose zitumatumana k'amakuru byofasha mu gushyiraho ibikenewe byose
rw'injyane hagati y'abantu zihere. Nk'abakristo rero turazi ko ari kubwo guhinduka k'umutima ingingo zose zerekeza ku mahoro zifatwa. Nanone n'imigera y'intambara nta handi iva atari imbere mu mutima w'umuntu. Mu mutima niho hava amajambo atunganye yirukana umuzimagiza wo mw'isi, yiyugaranye kandi yigabaguyemo ibice. Ayo majambo araheza akubaka uwundi muco wowe mwiza uruta uwo tuba twarakiriye. Bisaba gusa akigoro k'umwe wese muri twebwe, ariko by'umwihariko bigasaba uruhara ruboneka rw'abamenyesha amakuru mu gukora umwuga wabo bumva ko ari ubutumwa atari akazi gusa. Yesu Mukama wacu Yezu Kristu we jambo rizima rikomoka kwa Data yodufasha gukora ubutumwa bwacu bwo kumenyesha amakuru mu mwidegenjo ntangere, mu muco no mu muvukano. Yesu Mukama wacu Yezu Kristu we jambo yigize umuntu yoduha inema yo kumviriza indihaguzi z'imitima ya bene wacu, maze tugakubitiza agatima mpembero tukibuka ko turabavukanye, gutyo tukarandurana n'imizi ico cyose coza gicanishamwo abantu. Yesu Mukama wacu Yezu Kristu we jambo ry'ukuri n'urukundo yodufasha kwamana ntabyo tuvuga ukuri kubw'urukundo, kugira ngo twame twumva ko turi abarinzi ba bene wacu.